Mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize polisi yarashe abantu babiri bakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge bakomoka mu mpunzi z'Abarundi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure. Reka ariko mugenzi wacu Aloys Bigirimana abanza tubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloys. Urakoze Geoffrey. Abantu bitwaje inkoho barishe abantu 11 barimwo abapolisi 3, abasirikare 4 hamwe n'abarongozi mu ntwaro mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi babishikirije kuri w'Imana kandi begetse ubwo bwicanyi ku muhari Kodeko urwanira inyungu z'ubwoko bw'Abalendu. Urongoye teritwari ya Jugu Adele Alingi Mokuba yashikirije ko abo bishwe bari mu modokari zibiri zaje ziva i Bunia ku murwa mukuru w'intara ya Ituri ku munsi wa gatandatu kandi ko biciwe mu mihana yahitwa Matete. Ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu byagirije umuhari Kodeko hamwe n'abandi barwanyi bo mu bwoko bw'Abalendu kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'Abahema kugira bigarurire ubutare buri muri iyo ntara. Leta ya Libya yemewe na ONU yari yamirije kuri w'Imana igitero c'indege cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ku kibuga c'indege ci Al Watiya iheruka kwigarurira. Leta ivuga ko cakozwe n'ico yise indege z'abanyamahanga. Inteko ziyoboka iyo leta zafashe ico kibuga c'indege kiri mu manuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Tripoli mu kwezi kwa gatanu. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa General Khalifa Haftar bavuga ko Turukiya yakoresheje ico kibuga mu kwezi kwa kane ifasha leta ya Tripoli kubarwanya. Itorokanizo ry'amakuru Anadolu rya leta ya Turukiya ryatangaje ko ibikoresho vya gisirikare by'ico gihugu bifasha kwikingira misile byari kuri ico kibuga c'indege byononekaye. Abakoze ico gitero ntibaramenyekana. Washington, ijwi rya Amerika. Abantu bashika 150 nibo bamaze kwicwa mu ntara ya Oromo muri Ethiopia mu myerekano yakurikiye iyicwa ry'umuririmbyi Hachalu Hundessa yakundwa cyane muri ico gihugu. Benshi mu bapfuye biciwe muri Oromia mu gihe abandi bishwe n'abajejwe umutekano ku murwa mukuru Addis Abeba mu ntureka zishingiye ku moko zabaye mu ndwi iheze. Hundessa yarashwe ku munsi wa mbere i Addis Abeba inyuma y'indwi agaragaye mu bimenyeshamakuru aho yatangaje ko atakindi ashigikiye atari aba Oromo. Uwo mucuraranzi rurangiranwa yari mu bwoko bw'aba Oromo buzwi ko bwakumiriwe mu burongozi bw'ico gihugu. Kuva umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed agiye ku butegetsi mu 2018 ubwo bwoko ntibwengeshanya gusaba kugira bugire uruhara muri politike mu mibano hamwe n'ubutunzi bw'igihugu. Papa Francisco yashikirije ku munsi w'Imana ko yifatanije n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano mu gusaba ko intambara zihagarara ku isi kugira byorohe kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Ako kanama kafashe ico cemezo inyuma y'ibiganiro byari bimaze amezi 3 byari bitumbereye gusaba ihagarikwa ry'intambara z'uburyo bwose. Ico cemezo kije gushigikira akamo katewe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu kwezi kwa gatatu kasaba ihagarikwa ry'intambara ku isi hose. ONU isaba kandi impande zose ziri mu ntambara mu bice bitandukanye by'isi kuzihagarika mu kiringo c'imisi 90 kugira amashirahamwe atanga imfashanyo ashobore gushikira abazikeneye. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika abategetsi b'uma leta yo mu manuko bw'igihugu bashikirije ko batewe impungenge yongerekana ry'abanduye umugera wa corona muri iyi minsi. Amerika imaze kuronka abantu bashasha barenga 50,000 banduye muri iyi minsi, benshi mu bisagara byo mu leta yo mu manuko. Ayo maleta yari yarikinze ico kiza igihe mu buraruko bw'igihugu cyane cyane mu gisagara ca New York uwo mugera wariko urasasika inganda. Muri rusangi abanyamerika hafi 130,000 baramaze kwicwa na COVID-19 ku barenga 2,800,000 bawanduye. Perezida Donald Trump asanzwe ahanganye muri politike na Joe Biden mu matora yimirije mu kwezi kwa 11 ntahengeshanya gushikiriza ko urucanco rw'uwo mugera rugiye kuzoboneka imbere y'uko uyu mwaka urangira.
ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura imiti n'ibifungurwa aha muri Amerika FDA mu ncamake cabwiye televiziyo ABC yaha muri Amerika ko kiriko kiragenzura amavuriro 141 ariko arageragerezwamwo urwo rucanco, ariko kivuga ko kidashobora kwemeza ryari urwo rucanco ruzotangura guhabwa abanyagihugu. Abasirikare b'abaganga 47 yo muri Afrika y'Epfo bararungitswe kuri w'Imana gufasha kurwanya ikiza ca COVID-19 mu ntara ya East Cape mu manuko bw'igihugu. Barungitswe haheze umunsi umwe Afrika y'Epfo ironse abantu bashasha banduye barenga 10,800 bakaba bashikanye igitigiri c'abarenga 180 bamaze kuwandura muri ico gihugu. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere cyohere mu Rwanda aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi risaba iperereza ryimbitse ku rupfu rw'abantu babiri polisi y'u Rwanda yarashe mu mpera z'icyumweru gishize ikabicira ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Yatangaje ko ari impunzi z'abarundi zakoraga ubucuruzi bw'imiti y'amagendo n'ibiyobyabwenge. Mu kiganiro cyihariye umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yaraye ahaye Ijwi ry'Amerika yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribabajwe n'urupfu rw'abo bantu ryari rishinzwe kurinda. Pierre Claver Niyonkuru atubwira ibindi kuri iyi nkuru. Igipolisi cy'u Rwanda catangaje ko kuri uyu wa gatandatu mu Mutwenzi abajejwe umutekano mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe barashe umugwi w'abantu bariko bagerageza kwinjiza ibiyayuramutwe baciye mu ruzi Akagera rugaba u Rwanda na Tanzania. Ni hafi cyane nko ku metero 500 yahubatse ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama. Ku rubuga rwa Twitter igipolisi cemeza ko babiri muri abo bantu barashwe bakasiga ubuzima bahavuye bamenyekana ko ari impunzi ziba aho mu ikambi ya Mahama. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryanonse nuko amasasu yavugiye ahitwa kwibuye ry'urukundo iruhande y'ahahingurigwa amazi akoreshwa muri iyo nkambi ya Mahama. Abishwe boba bahora bakora umwuga w'uburovyi mu ruzi Akagera. Umwe yaba muri village ya 17 uwundi nawe muri village ya 18. Bimaze kumenyekana zimwe mu mpunzi zabwiye Ijwi ry'Amerika kubwoba bwazitekeye. Inama yo kubahumuriza yarabaye inyuma y'umutaga. Abaserukira ubushikiranganje bujejwe impunzi n'abaserukira akarere ka Kirehe basavye impunzi kwiyubara birinde ibikorwa bibujijwe n'amategeko kandi ko bakwiye kwigenza neza mu gihugu c'abahaye indaro. Yamara bamwe muri izo mpunzi bavuga ko ubwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe canke imiti itemewe n'amategeko atagwahora rubera muri iyo kambi, bagasaba ko hoba amatohoza. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi rimenyesha ko ribabajwe cane n'urwo rupfu, rigasaba abategetsi gukora amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane neza ingene vyagenze. Umufasoni Elise Villechalane ajeje kumenyesha amakuru muri HCR yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika. Pour l'instant, on a attendu la confirmation. Effectivement, ce sont des réfugiés de Mahama. Atubico tumaze kwemeranya ko nuko abo bantu babiri bishwe n'inzego z'umutekano ari impunzi z'abarundi. Twebwe nka HCR ishiramwe mpuzamakungu ribakurikirana ku munsi twashikirije ko bitubabaje cane. Twifuza kandi dusaba ko haba amatohoza akwiye yerekana ingene ibintu vyagenze. Ubu amakuru ya mbere twaronse nuko abo bantu barashwe bari bafise ibiyayuramutwe, gutyo bikaba byaciye muri izo nzira bagahura n'abajejwe umutekano. Se serait produit l'incident avec les forces de sécurité. Yongera koko umugwi wa HCR wenyarukiyeyo guhumuriza impunzi muri rusange no kubibutsa ingene bakwiye kwigenza muri bino bihe bidasanzwe vy'ikiza c'umugera wa corona, kuko vyabonetse ko izo mpunzi zibiri ziciwe hanze y'ikambi mu masaha yo mwijoro. L'équipe du HCR était là et avec les leaders de communauté pour assurer la population, être à leur côté. Abakozi ba HCR bari kumwe n'abaserukira abandi mu nkambi hamwe n'abatwara ikambi baciye bihutira kujayo guhumuriza impunzi, kubaba hagufi babibutsa n'ingene bakwiye kwigenza mu gusohoka bakoresheje inzira zizwi n'amasaha rero yo gutemberamwo muri iki gihe c'ikiza ca corona. Nk'ubu murumva ko izo ngorane zabaye mu masaha 10 z'ijoro mu gihe atawemerewe gutembera kuva isaha 3 z'ijoro gushika saa 11 z'ubuca. Qui s'applique de 21h à 5h du matin.
namubajije nimba HCR ariyo izohambisha abo bishwe no gushumbusha abasigwa nawe ati Écoutez, pour l'instant, je dis encore, il y a une investigation, donc les corps des victimes... Kumviriza, amatohoza acariko araba, nibaza ko n'ibiziga vy'abishwe bikorwa ko amatohoza. Nta vyinshi nashaka kubivuga ko yamara mu makambi y'impunzi yose hariyo ibibanza vyo gushinguramwo abitavye Imana, ariko vyose bizomenyekana inyuma y'amatohoza ariko arakogwa n'inzego zibijejwe. Nico gituma dusaba ko tworonka umuco vuba kugira ngo tumenye ibikurikira. Justement à avoir les résultats de cette investigation pour pouvoir prendre les mesures nécessaires ensuite. HCR yemeza ko ikambi ya Mahama irimwo abarundi barenga 60,000 atabugize bwa nabi bukabije bwari bukunze kuvugwayo kuva yubakwa mu mwaka w'2015 nk'uko biri mu yandi makambi. U Rwanda ruri mu bihugu vyakiriye impunzi z'abarundi ziharugwa mu 400 zahunze indiyane za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 bivuye ku ngingo ya nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza yo kwitoreza ikindi kiringo nk'umukuru w'igihugu. Mu gihe abarundi bahungiye muri Tanzania baharugwa mu 200,000 babandanya guhunguka, abahungiye mu Rwanda bobo barenga gato 72,000 gushika ubu ntibarahunguka. Ni mu gihe umukuru w'igihugu mushasha mu Burundi Evariste Ndayishimiye abandanya asaba impunzi zose zahungiye mu mahanga gutahuka gufashanya n'abandi barundi kubaka igihugu. Yamara aba bobo bavuga ko ico bahunze kitarahera. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver Niyonkuru kutugezaho iyo nkuru. Amashyirahamwe arwanya ruswa mu Burundi arasaba umukuru w'igihugu gushyiraho urukiko rukuru nk'urwego rw'ubutabera rushinzwe by'umwihariko kurwanya ruswa mu gihugu. Urwo rwego rwemerwa n'itegeko nshinga riruha ububasha bwo gucira imanza abanyereza imitungo y'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu mu gihe abiketsweho. Ayo mashyirahamwe arashingira ubwo busabe ku ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko kurwanya ruswa mu Burundi bigiye kuba kimwe mu byihutirwa. Eloge Wilikaneza yaduteguriye inkuru irambuye. Leta nshasha igisohoka haraheze indwi hari ikintu kimwe mu vyagaragaye n'ingoga cihuse kuvugwa n'abaraba ibintu n'ibindi. Ifutwa ry'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ku munsi wa kabiri yakira indahiro z'abashikiranganji, Perezida Evariste Ndayishimiye yasiguye icatumye buvanwa ku rutonde. Inyonyezwa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, gutanga kwaka no kurya ibiturire bitegerezwa kuba umuziro. Ico gikorwa rero ni iki wanje kuko nta bushikiranganje bujejwe kurwanya igiturire twashizeho. Savye abarundi mwese mumfate mu mugongo kuko ni urugamba rukomeye cyane. Nshaka yuko twese turugira rwacu, amahera yaja mu kigega ca leta yose abe amahera abera kirumara abenegihugu. Ishirahamwe rikomeye rimwe yazobereye mu gisata c'urwanya igiturire y'icumbi iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ryaciye rimunkira urwandiko haheze iminsi 2. Gabriel Rufyiri yarirongoye aratubwira muri make ikirimwo. Cane cane hagashigwaho sentare isumba izindi yitwa La Haute Cour de Justice isanzwe mbere itegekwa n'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi. Iyo sentare akaba ariyo itegerezwa gucira imanza abasuku bacu bari hejuru, uhereye ku mukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Hanyuma kandi tugasaba ko bimwe bita ubudahangwarwa le privilege yuko vyovaho ku bantu b'ababandi biba igihugu. Ikindi twasabye nuko abantu baterekana amafaranga yabo canke ibintu batunze, ibi twita mu gifaransa enrichissement illicite, ko bogerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo bishobore guhanwa. Uko guhanwa no gutuza abakaboko no mwishirahamwe Forcon F basanga ari ngombwa. Umukuru waryo Jeha Hakizimana bona mbere atani kigoye kirimwo. Mwishirahamwe turongoye turemeza ko atakigoye na kimwe gishobora kubaho mu gihe umukuru wo hejuru ahagurukiye ikintu kanaka. Tubona ko rero ibyo yavuze bishoboka hisunzwe n'icivugo yagiye arashikiriza mu kwiyamamaza kivuga giti turi kumwe twese birashoboka. Twibaza ko abarundi bose bagiye hamwe bagafasha ico babonye akiduma ku rutoki, nta nkeka ko ako karanda kabi koranduranwa n'imizi. Rero tuvuga ko atakidashoboka kandi atani kigoye mu byo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta. Tukizera ko bakaboko nabo bagiye kwikubita gashi maze bumve ko uguteza imbere igihugu ari byo biruta ibindi. Gutyo intwaro ishingiye ku guteza imbere igihugu itsimbatare maze abarundi bose babone ko bariko barakorerwa nabo bishiriyeho. Rufyiri nawe agaruka ku bisata vyihutirwa kugirwa kwitohoza muri kino gihe.
nuko nk'idosiye ya misome ibiramwo ubusuma bwinshi burenze. Twifuza rero yuko amafaranga yibwa muri iki gisata ca misome nayone yokurikiranwa. Ikigira kabiri ni amafaranga ava mu butare, ivyo navyo nigomba kurikiranwa kuko biraboneka neza yuko harimo ubusuma budasanzwe. Kigira gatatu nuko bije ya leta mu masoko ya leta atangwa, biragaragara neza ko amafaranga menshi yigira ubwa mbere mu bari mu mugambwe CNDD-FDD, kuko abadandaza benshi ubu niyo bimukiye kubera bazi ko baza kuvoma no gusoroma ivy'abanyagihugu. Mukaba muzi neza kandi ko hariho n'abantu atari abarundi b'abanyamahanga bakora gutyo mugabo batari muri uwo mugambwe kugira ngo basahure bibe igihugu, kubera bazi ko ariho baca baronka amasoko adaciye mu mahiganwa. Ikindi gisata ni igisata kijanye no gukotesha amazu, aho usanga leta yibwa amafaranga arenze. Avuga kandi ko afite icizere ku gushaka k'umukuru w'igihugu mushasha na rijya yiyemangiye ko igiturire ari umwansi w'iterambere. Twe twifuza mu ijambo rimwe yuko aba bandi bafise inguvu mwa kino kiringo gusumvya leta bo bibazwa, hanyuma kandi amateka agahinduka. Nivyo twifuza yuko vyokugwa mu maguru mashasha. Bifatiro ku ijambo yashikirije, tukizera neza yuko ibintu nkeka bizofata inzira bigahinduka, naye handi hoho bizosha bija ku rutonde rw'abandi bose, kuko nta muntu n'umwe yaje ku butegetsi atabona yuko igiturire n'amabi bigendana arakaranda ku gihugu, ari kanseri ku gihugu, akaziri gatuma ata murundi n'umwe ashobora gutera imbere, igihugu gihenebera abantu bose barorera, mu gihe akagwi k'abantu bakeyi cane begereye ubutegetsi canke bari muri bwo usanga aribo batunga cane, ariko ugaca usanga nta mabarabara ahari, ugaca usanga aho hantu nta bitaro bihari, ugaca usanga abantu ntibafungura, ntibiga uko bikwiye, ntibivuza uko bikwiye. Nukuri ingaruka mbi ni nyinshi cane mu gihugu, aho abasuku bakwiye gusukurira abanyagihugu usanga ahubwo bashira mu mifuko yabo bakuzuza inda zabo, mugabo igihugu n'abanyagihugu bikabandanya bija mu bukene butagira izina. Urutonde rwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uharanira intwari ibereye Transparency International mu mwaka w'2019 ku bihugu 180 ku isi, Uburundi buza mu kibanza c'165 bukaba mu bihugu 15 vya mbere birangwamwo ruswa ku isi. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Loje Willy Kaneza. Uburundi burashinja u Rwanda gushimuta umuturage wabwo mu mazi y'ikiyaga Cyohoha mu ntara ya Kirundo. Ni amakuru yatangarijwe ku rubuga rwa Twitter na Minisiteri y'Umutekano mu Burundi. Inkuru Ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu Burundi, dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Kibicishije ku rubuga rwa Twitter rwegukira ubushikiranganji bw'umutekano, igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko igisirikare cy'u Rwanda canyuruje umurovyi mu mazi y'ikiyaga Cyohoha ku ruhande rw'intara ya Kirundo muri komine Bugabira. Aya makuru avuga ko igisirikare cy'u Rwanda canyuruje uwo munyagihugu azwi ku izina rya Ndagijimana Sylvestre, yakorera akazi ko kuruba ku cambu ca Kiri mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu itariki 1 y'ukwezi kw'indwi mwaka 2020. Ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi bukemeza ko humvikanye n'amasasu ubwo uwo munyagihugu yanyuruzwa. Ijwi rya Amerika riciye ku bakunzi baryo bashikira abajejwe intwaro mu Burundi mu ntara ya Kirundo ryaronse amakuru avuga ko gushika inkuru yandikwe uwo muntu atari bwaboneke haraciye iminsi 3, aho basaba ko yosubizwa igihugu camwibarutse mu gihe yoba kiri muzima. Ivyo vyagiriji bije bikurikira ihungabana ry'umutekano ryabaye mu kiyaga Gweru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, aho habaye ukurasana hagati y'abasirikare b'i Burundi n'abo Rwanda. Ku ruhande rw'i Burundi, umusirikare agwanira mu mazi yarasize ubuzima. Ico gihe abajejwe intwaro mu karere ka Kirundo batangaje ko abasirikare b'u Rwanda barashe umusirikare mu gihe yariko aragerageza kubatesha kunyuruza abarovyi b'abarundi ku ruhande rwa komine Busoni. Mwomenya ko uwo musirikare w'umurundi yitavye Imana yahavuye ahabwa agashimwe n'umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru wo guhimbaza ukwikugira ku Burundi. N'agashimwe yahawe nk'umwe mu barundi bagaragaje ubutwari bwo kwitangira igihugu. Urakoze Desire Hatungimana. Ijwi rya Amerika ntirirashobora kubona abayobozi bo mu Rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo birego Uburundi bururega. Nibidukundira mu makuru yacu ataha turagira icyo tubivugaho. Aho mu Rwanda ariko bamwe mu batuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro baravuga ko kutagira amashanyarazi byabatezaga igihombo gikomeye. Barishimira ko noneho yabagezeho bakazayifashisha mu kwiteza imbere. Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye. Twari dufite ikibazo gikomeye cyane kuko twakiraga amata kugira ngo tuyakonjeshe,
twakoreshaga genereta yahoraga ipfa buri kanya. Uyu ni Bwana Tasiyani Harerimana uyobora koperative Ruhimbi yo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Nyabirasi. Ni ikusanyirizo ryakira amwe mu mata ava mu nzuri za Gishwati n'aturuka mu giturage muri uyu murenge. Avuga ko batewe igihombo gikomeye no kutagira umuriro w'amashanyarazi kandi bayakenera umunsi ku wundi mu gukonjesha amata bakira angana na litiro 5,000 buri munsi. Harerimana uyobora koperative Ruhimbi avuga ko bisangaga bahora mu gihombo ku bw'aya mafaranga batangaga umunsi ku wundi, ariko bakabura ubwarekura. Kuva 2014 kugeza uyu munsi tutarabona umuriro, genereta yari imaze kudutwara tuyikoresha amafaranga arenga miliyoni 5. Ubu rero tugeze mu bisubizo, turumva ko tugiye guharanira inyungu kuko icyo kibazo gikemutse. Ku munsi twakoreshaga amazitu igaro twishyuraga 20,000. Mu gihe habaga amatora y'umukuru w'igihugu mu 2017, amashanyarazi yazaga ku isonga mu byifuzo by'abatuye umurenge kuko bavugaga ko kutagira amashanyarazi byabadindizaga mu iterambere. Ubu bakaba bagiye kubyaza umusaruro. Nta nyungu uretse ko twakomeje gusigasira ikusanyirizo kugira ngo umukamo wacu turebe ko wagira agaciro. Ni ukuvuga ngo twakoreye mu bihombo, kugeza ubu niho tugiye guharanira inyungu. Bavuga ko nk'uwakeneraga inzugi z'ibyuma zizwi nka metalike mu rurimi rw'igifaransa yajyaga kuzikoresha imahoko mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu, bikongera ikiguzi kandi bigatwara umwanya. Ni nabyo umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Madame Emerance Ayinkamiye ashishikariza abaturage b'akarere ke. Birumvikana umuriro si ugucana mu nzu gusa nimugoroba. Iyo umuriro wabonetse n'iterambere riba risatiriye umuturage. Bonye nk'ariya tuvuye ati rwose ahangaha ngiye kuhashyira aho nzayasudirira inzugi ku buryo ntawe uzongera kujya kuzikurira Rubavu. Ubwo rero turashishikariza n'abandi baturage kugira ibindi bitekerezo, salon de coiffure n'ubundi umwe ntabwo yaba ahagije mu gusudirira umurenge wose n'aka karere. N'ibindi bikorwa byose bikeneye umuriro, abaturage babishyiremo ingufu, bashaka ubushobozi, uyu muriro ubafashe kwiteza imbere. Abagerwaho n'amashanyarazi bari 44% mbere y'uko agezwa mu murenge wa Nyabirasi, ari nawo rukumbu utagiraga amashanyarazi aturutse ku muyoboro mugari. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko aya mashanyarazi atazagarukira muri Nyabirasi gusa, ahubwo azagezwa no mu bindi bice by'imirenge ya Kivumu, Kigeyo, Mukura na Murunda, bikazazamura umubare w'abagerwaho n'amashanyarazi bakagera hafi kuri 80%. Nyabirasi ni umwe mu mirenge 10 itagiraga amashanyarazi yo ku miyoboro migari mu gihugu. Indi mirenge ni Cyabakamye mu karere ka Nyanza, Warwaniro muri Huye, muri Nyamagabe hari imirenge ya Mugano, Musange na Nkomane, umurenge wa Kibangu muri Muhanga, wa Mutuntu muri Karongi, wa Gasange muri Gatsibo n'umurenge wa Ndego muri Kayonza. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG buvuga ko ibikorwa byo kwegereza abaturage bo muri iyi mirenge itagerwagaho n'amashanyarazi yo ku miyoboro migari byadindijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, ariko ko hagikorwa ibishoboka ngo imirimo isozwe nk'uko umuhuzabikorwa wa gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu bice by'icyaro Bwana Reben Yahimbisibwa bivuga. Kubera biriya ikibazo cya covid, ibintu bimwe byagenze nabi, cyane cyane ibikoresho bimwe byavaga mu Buhinde, kandi kuva mu nganda z'Ubuhinde n'igihugu cy'Ubuhinde muri rusange ntabwo bakora, bamaze igihe badakora, ariko hakabaho n'ibindi byavaga mu Bushinwa. Ubu rero ibyo mu Bushinwa biri ku bwato, ibyo mu Buhinde turacyakurikirana kugira ngo turebe inganda nizikora cyangwa nizidakora, turebe uburyo twahindura, tugira imbogamizi ko haba haratanzwe commitments nka avance, ibyo tukirwana nabyo, ariko ibyo byose tubishyize hamwe turakurikirana ku buryo kumva twebwe uyu mwaka ukwiye kurangira uno mushinga urangiye. Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko muri rusange Abanyarwanda 52% nibo babona amashanyarazi, umubare muto cyane muri aba akaba ari abo mu bice by'icyaro, mu gihe abenshi ari abo mu bice byo mu mujyi. Intego ya guverinoma y'u Rwanda ni uko mu 2024 100% by'Abanyarwanda bazaba babona amashanyarazi, aho 52% bazaba bayafatira ku miyoboro migari, naho 48% bakoresha izindi ngufu nk'iz'imirasire y'izuba. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Umurwi Amical mu bagabo na Muzinga mu bakobwa niyo yatwaye igikombe cy'imikino yo gusoza irushanwa ry'Ibujumbura mu mukino wa volleyball. Mu mupira w'amaguru naho mu irushanwa riteganyijwe mu Burundi, imigwi ya Muzinga na Royal y'Muramvya izakina mu cyiciro cya mbere. Inkuru turagezwaho na Desire Hatungimana. Kuri uno wa gatandatu niho umugwi w'igisirikare Muzinga wari umaze imyaka 3 ukina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, waronka uburenganzira bw'uzokina mu cicaro ca mbere mu higanwa ry'umwaka 2020 ushira umwaka 2021, inyuma yo gutsinda Top Junior bitsinda 9-0. Umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko gushika kuri iyo ntambwe babikesha abayobozi bazi ico bakora mu mupira w'amaguru. Uno mwaka toraronse abayobozi bawukunda,
niyo mpamvu uyu mwaka ko bahagurutse turafashana tunga urunani rumwe kugira ngo dushike ku ntego yo kuduza umugwi mu kicaro cya mbere. Abayobozi dufise ubuunyi n'intego bafise n'abantu bashoboye, n'abantu bakunda umupira, n'abantu bawukinye, mbona ko ibiri imbere ko ari byiza gose. Abayobozi ba Muzinga rero baremeza atakurya umunwa ko bagiye kubaka umugwi uzoba wubashwe mu gisirikare muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko. Colonel Nduwimana Alex arongoye Muzinga amenyesha ivyihutirwa bagiye gukora muri uwo mugwi. Turafise abakinyi beza mugabo tuzorondera abandi babunyoye bazoza gufasha abo batumye tuduga muri ico cicaro ca mbere. Ibindi navyo tuzogerageza turondere aba-entraîneur birakenewe yuko turondera entraîneur yabunyoye wo mu cicaro ca mbere azotuma tumentena neza tuguma mu cicaro ca mbere atangorane. Ikindi twe twifuriza umugwi wacu nuko dukeneye kugira umugwi wa gisirikare ukomeye nk'indi migwi ya gisirikare muri kano karere. Turamaze kuja mu gihugu ca Tanzania, twarabonye imigwi y'igisirikare ingene imeze. Turamaze kuja mu Rwanda, twaragiye muri Kenya, turaja muri Gabon, aho hose imigwi y'igisirikare ihagaze neza cane. Natwe rero twifuza hari ama competition twama tugirana nabo, twifuza yuko ekipe yacu izokwama ibatsinda. Nico gituma rero tugiye kwitegurira neza dushitse mu kicaro ca mbere kugira tuzobe muri ekipe zitatu za mbere. Twamenyesha ko uwundi mugwi ugiye kuzokena mu cicaro ca mbere ari Hwayari y'Umuramvya. Umugwi wa gatatu uzova hagati ya Delta Star y'Umutimbuzi na Les Elephants bo mu ntara ya Bubanza. Iyo migwi izokina inkino zibiri, uzosumvya uwundi acaja mu cicaro ca mbere. Iyo migwi rero ikabije gusubirira Lydia Ridic Sport for Africa, Lelier na Ngozi City zakorokeye mu cicaro ca kabiri inyuma yo gusozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatahukanywe n'umugwi wa Messager Ngozi. Muri volleyball naho kuno w'Imana niho haba inkino za nyuma zo gusozera ihiganwa ry'Ibujumbura. Mu bagabo igikombe cyatwawe na Amicale Sportif de Bujumbura itsinze Rukinzo ku maseta 3-1. Nyendakumana Claver alongoye ishirahamwe ya volleyball Bujumbura n'ahashima intambwe bagezeko, amenyesha ko impinga ikiri ndende kugira bashike ku rwego mpuzamakungu. Ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze neza cyane, ama ekipe twari dufise yose yari yitavye kandi yahejeje inkino. Ikindi cya kabiri mbona ko byagenze neza ni uko abakinyi bahejeje bose bafise amagara meza. Hanyuma n'ibi bibuga twaronse byo kuri parike byadufashije kugira ngo amamace abe menshi ku munsi, bigatuma duheza ku gihe tuba twarateguye. Uravye nivo ama ekipe ageze ko yahi Bujumbura, urabiye ku gihugu tuvuga ko nivo zaho zishimishije, mugabo turavye ku bindi bihugu turabona ko hariho ibyo kongereza ubuhinga bundi bwo gusubira gukora cyane cyane mu kurondera abakinyi barebare. Muri izo nkino igikombe mu bigeme cagiye mu mugwi wa Muzinga utsinze Gender Light Club ku maseti 3-0. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.